Nyandi cyubahiro turavye ingene amatora yagenze aho umugambwe utegetse ari wo watwahukanye intebe zose nka zose ntimwibaza yuko bishobora gutuma amakungu yosubira gukura ikizere ku Burundi mu gihe ico kizere cyari ko kiragaruka mbere no babwira ko bariho dushitse muri demokrasi burya he twari bwashikeye muvuze ngo amakungu acari rivoma abarundi kuko bunze urunani nuvuga amakungu akunda akajagari bamwe barabiriya nzira abandi muri iriya nk'ubu iyo bariko baragwana amakungu yaca tugirira icize mugaraba hari ikintu kimwe ndababwire nti ubu abarundi mvuge nti tureze turabaye abagabo mbaye nka wa mupatiri yatanga video umupatiri akunda kuvuga atanga impanuro zikomeye cyane ati ibi bintu by'amademokrasi ko duharanira koko ababidutangiye boza bosanga turiko turabiharanira uko byifuza mu nzego zitandukanye nagomba nsozere n'aka kantu patetike umuganwa Rudoviko rwa Gasore ahari aratubona kandi nibaza ko ababaye Melchior Ndadaye yogaruka yobabara gusumba ko nitwashitse aho yashaka kutujana Julius Nyerere yobona ivyo turimwo yobona birya bintu bidukora kumbure yokorora musozi kumbe vyari ivyo Nelson Mandela yoza niyo himbagwa namba abonye uko dukora inguvu basokuru bakoresheje bagwanya intwaro ya gikoroni zapfuye iki turwanira igihugu turwanira kwikukira inguvu zakoresheje ngo twinjire muri demokrasi zapfuye iki twubake demokrasi y'ukuri gufata miliyoni 70 seni zejo mu myaka 2 miliyoni 70 seni abantu je muri kampanye kunyene mu modoka uri kuvuga vya bindi nyene jewe abamaze ku telefona baba bo mu makungu cyane abantu babaye i Burundi bazi ingene Burundi bwari bumeze bose barankeje bati Burundi murerekanye ko mwamaze gukura ati murerekanye maturité démocratique ukuri ni kumwe gusa kuri mu rudende ntiguhinduka naho koteba kurateba ugashika ku ndunduro ijambo ry'Imana riravuga riti abantu bazomenya ukuri kandi ukuri kubahe kwidegemvya nuko kuri nyene twizeye yuko kuzokiza Uburundi ariko abarundi bataramenya uko kuri abarundi bataraja hamwe ngo bashigikire uko kuri vyoba bigoye eka mbere vyoba bitonashoboka yuko abarundi bashobora kwidegemvya mbega abarundi tukiciyobagiza canke tukiciteza utunyoni tutagomba guca bugufi tutagomba guharira canke kurekurira bagenzi bacu batugiriye nabi tutagomba gusubiza hamwe mbega iryo terambere tuba turiko turavuga ryoba rishingiye kuki iryo terambere ryoshoboka nuko kuri rero umengo abarundi dusa nabiyobagiza naho biruko je ndafise ivyizigiro vyinshi ko bukebuke bwama bushikana umusiba ku mugezi kandi ngo bukebuke ukomeza igihonyi kandi nguvumwa na benshi ugatota ikirenze kuri ivyo abarundi barayamaze ngo ibuye riserutse ntigica isuka kandi ngo uja gukira ingwara arayirata nta kabuza ko umunsi abarundi twugurutse amaso tugatahura ingorane dufise tukazibona iyo azoba ari intango y'ugukira naravuze nti iki cigwa turiko turakora aya mavolime turiko turakora twipfuza kuronka abarundi bukuri abarundi b'umutima abarundi batewe umutima uhagaze n'ibiriko bishikira Uburundi abarundi babona ingorane Uburundi buriko buragira kandi bakifuza nuko amahoro ashwara Uburundi
bene Burundi bose bakaba mu Burundi impore inkunda marembo. Iyo ntambwe rero ingana uko kose ntitwoshobora kuyishikako tutarerekana ingorane canke ibimenyetso vy'ibitugoye kugira ngo umuntu azoja muri uru rugendo agira ati ingorane nazibona kandi ndiko ngenda ngana umuti wazo. Voilà, ico nico kintu twipfuza. Ntiwoshobora gufata urugendo ugana umuti w'ibibazo bitariho, w'ibibazo utabona, w'ibibazo utemera. Ntivyokunda ivyo bintu. Wowe uri kurabesha abo muri kumwe mu rugendo, bwoba ari bwa buryarya bw'amabuvugo. Reka ngaruke kuri iri jambo umukuru w'igihugu yavuze ariko yishura umenyesha makuru yaramubajije ikibazo. Umukuru w'igihugu yavuze ati ubu rero mubona vyagenze ku matora aho umugambi uri ku butegetsi warose amajwi yose kuri yose, niho tugicinjira muri demokarasi. Ubu ibintu niho bigiye kuba vyiza. Ubu abarundi vuga nti tureze turabaye abagabo. Ariko ugerageje kuraba baba canke bariya abantu b'incabwenge baragira bati none ga abantu b'Imana ubu turiko tujahe. Bati indongozi zatwitangiye mu kurondera amahoro n'umutekano canke mu kurondera demokarasi, mu gutuma abarundi basubira kunywana. Bati hamwe abo bantu bogaruka bakaraba ivyo turimo mu Burundi bokorora mosozi. Ivyo mwavyumvise. Aha rero umuntu aca yibaza ikibazo ati none aba bantu bose bavuze ibi bintu, bose n'abanka umugambi uri ku butegetsi, bose n'abagwanya ivyavuye mu matora, bose n'inyanka Burundi. Narakunze ukuntu uyu mupatiri yigishije. Yarabanje abaza abakirisu ati mbega hoba hari ingorane canke ntaziriho, turahiriwe canke turagowe. Abavukanye nogira ntitwese ngaha turagowe kandi turahiriwe, tugire Kristo. Mwebwe muri ngaha murahiriwe canke muragowe? Murahiriwe canke muragowe? Mubundi rero ndabereke igituma mugowe canke igituma twese tugowe. Aha twese yaba jewe yaba wewe twese turagowe. Muragowe mwebwe batunzi mutabona aboro, muragowe mwebwe mushaka kugurisha aboro, mwebwe muduze ibiciro kugira mukinyize nyarucari, muragowe mwebwe muhimvye kuko mugira muti amaboroko canke amarira ya mwene wanyu ntakubuza agatiro nk'uko basokuru babivuze. Muragowe mwebwe mutwenga abari mu ngorane kuko namwe zizobasungereza. Murumva yuko yabanje agacishamwo akantu ati mbega turahiriwe canke turagowe. Voilà, ko abakirisu boba babanje kubona yuko bagowe, hariho ibigoye. Voilà, iyo aba ari intango yo gukira. Nibuke ka karirimbo ko muri Katolika kavuga ngo turamaramazwa n'akabi twakoze. Intango yo gukira ni ukubanza ukabona amakosa. Intango yo gukira ni ukubanza ukabona aho ugeze, ukemanga uti basha ibi bintu ndimwo ntibimeze neza. Rero ntitutahindura ingendo ngo tube abakristo bamushitse, twese turahumiwe. None rero uwumva ahumiwe nka jewe aheze yitabire kano karirimbo, ngira ndirimbe ngira ati turahumiwe turahumiwe. Nukuri ndatomboye mpumiwe ndumwe ngowe ndumwe kuko ndabona yuko nta numwe yitabiriye. Imana ishimwe mwikomera amashi. Bo hamwe baba bavuga bati abapatiri bigisha muri filozofi, murumva yuko iyi ari filozofi. Uno munsi naje ngo ndabereke ibimenyetso bishikira abanyagihugu, ibimenyetso vy'ingorane zishikira igihugu mu gihe
igihugu kirongowe n'umugambwe umwe rudende. Ivyo bintu ngomba mvuge abazobibona nk'uko ngomba ndabivuge nabo bakabitahura wara nabo bakuguruka amaso bakabibona, abo nibo bazoba bakwiye kuja mu rugendo rugana kuri ya mahoro. Abatazoba babibona nabo sinibaza yuko bazoba bipfuriza Uburundi amahoro. Bazoba bagomba yuko buguma bumeze uko bwimereye kino gihe. Niyo naheza gutanga iki cigwa cose nkerekana n'inyishu umuntu azoshobora kuba yatahuye izo ngorane agatahura n'inyishu, uwo wenyene niwe azoba akwiye kuja mu rugendo rutuganisha hamwe navuga rutuganisha ku mahoro arama. Ari umuntu yiyumvira ati mbega urwo rugendo rw'amahoro ruzobera he? Bagiye mwibarabara ntibazobavugutira umuti. Wovyiyumvira, ariko urugendo rurashoboka cyane. Ibihe tugezemwo biratandukanye cyane n'ibihe vya kera. Niko bagandi baragize urugendo bava mu kibanza kimwe baja mu kindi, bari mu rugendo rw'amahoro. Ba Mariteretere Kingi baravuye mu kibanza kimwe baja mu kindi. Ico gihe naho bitari vyoroshe vyarashoboka, mugabo kino gihe ntibigishoboka. Uwo vyiyumvira rero ati mbega bazogira urugendo hehe, bisa n'ivyumvikana, ariko mu gihe urugendo rw'amaguru rudashoboka, urugendo rw'imitima rurashoboka, urugendo ruhuza impwemu z'abatahura kumwe rurashoboka. Ariko rinto ba mbere igice ca mbere ku murongo w'10 haravuga ngo ariko ndabinginga bene data mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo mwese mube imvuga rimwe kandi n'ibice ntibiremwe muri mwebwe, ariko mutunganywe rwose hamwe muhuje umutima n'inama. Kino gihe rero dupfuye guhuza umutima n'inama vyose birashoboka. Aho umwe yoba ari muri Amerika, uwundi mu Burayi, uwundi muri Afrika, uwundi muri Aziya, birashoboka ko dushobora kugira urugendo kandi tugashika duhuje umutima n'inama. Wisabira ingabirano yo kumaramara kuko mu byo navuze byose ushobora gusanga hari aho wafashwe. Iri jambo ry'Imana rero ry'uyu munsi ritunyure yinjire mu mitima yacu, bishike no mu misokoro, riheze riduhe kurimbura ubuzima bwacu bwa misi yose, ritwereke icyo twokora kugira ngo tuje mu bahiriwe. Patiri yeko arabwira abakirisu biwe, nanje no munsi ngo mbwire abarundi bariko baranyumva. Nta kindi ndiko ndabigirira, nifuza yuko wa munezero nama mvuga ngo tugaruze, nifuza yuko umunsi umwe twowibonamwe. Ariko ni vyiza ko twobanza tukamaramara, hanyuma tukabona ico dukwiye gukora. Nuko rero ntarandiye intwaro y'umugambwe umwe ifuta inzego zimwe zimwe nk'urwego rw'inama nshingamateka. Ubwo nta kamaro ruba rukimaze. Ubwo rwego ruba rusigaye kw'izina gusa. Abashingamateka birira amahera y'abanyagihugu ata kintu na kimwe bariko barakora, kandi bategerezwa kuba ijisho ry'abanyagihugu. Nukuvuga ngo ingingo yose ifashwe n'umugambi uri ku butegetsi igenda uko nyene ntiharigwako. Ihotora abanyagihugu canke itabahotora ivyo birabasha. Ubutungane, igisirikare n'igipolisi nka vyose biba ari ivy'umugambwe uri ku butegetsi. Inyungu z'umunyagihugu ntizishigwa imbere, hashigwa imbere inyungu z'umugambwe. Nza kuvuga ibintu ndwi, reka tuce kuca kabiri. Societe civile irafudika. Abamenyesha makuru basigara bakora akazi n'abavuga binezereza ubutegetsi gusa. Ubwa gatatu, igiturire kirashinga imizi. Amahera ya leta anyuruzwa ku mugaragaro kandi nta nikiyakwirikirana, nta n'ububaza ati mbega aha bimeze gute. Abatunzi baguma batunga, abakene nabo bakaba benshi bagakena mu gacerere. Ubwa kane, nta muntu n'umwe ashobora gukura ururimi mu kanwa. Uburenganzira bwo gushikiriza ikiri ku mutima urabwakwa. Tushobora kuja mwibarabara bashaka gupfunga, opposition irazimangana yose. Ica gatanu, ubutunzi bw'igihugu buraparangana. Abanyamitahe bose baromoka. Ubuzi burakena, ibiciro bikaduga cyane.
igikurikira ivyo inzara izura inzara abantu bagatangura guhunga. Icya gatandatu, ivyo bimaze kuba haba imigwi myinshi igwanya ubutegetsi, kudeta ziragwira canke zikaguma zitegurwa. Icindwi ari naco ca nyuma habaho désobéissance civile, abantu baharanira amahoro baja hamwe bakavuga bati ibi ntishobora kubandanya uko. Aba rero nabo baharanira ubutungane n'amahoro baba badashimye guca mu ntambara canke gukoresha inguvu. Ngivyo ibimenyetso indwi bishika mu gihe hari ubutegetsi bw'intwaro imwe. Ntitwavuga ngo vyibonekeza 100% ariko 99% ahantu hari intwaro y'umugambwe umwe, ibi nivyo vyibonekeza. Uko rero ukumva uku ari ukuri, witegure gufatanya urugendo natwe. Ukumva ari binyoma gusa, nukuri wibera amahoro. Nzoba ngowe jenda bibona jenyene nkavuga ikinyoma. Igice gikurikira turabira hamwe ibimenyetso vy'igihugu kiri mu buja.